Amahoro nshuti bakunzi ba Bujayi TV, umusanzu mukurikirana ibiganiro bya Bujayi TV, turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye na muherereye. Nkuko no munsi ni umunsi mwiza navuga ku bantu bose basanzwe bemera, navuga umwana w'Imana Yesu Kristo, n'umunsi wa Noel. Benshi navuga bari mu bintu bitandukanye, abandi nabo bariko barasangira n'imiryango yabo, abandi nabo bariko bararondera kumbure baraza kuronka imiryango myinshi baza gusangira, utuzaza kuronka no munsi badusangira n'imiryango ya koro no munsi. Ngo akana Yezu kavutse ku ruhande rw'abakatolika, ku ruhande rw'abaprotesta, ku ruhande rw'abakirisu bose, ku bantu bose bemera Yezu no munsi n'umunsi mwiza kuri bo. Tubifurije rero yuko mwororanirwa n'imiryango yanyu mu gusangira, novuga utwo duke mwaronse musangira n'abandi kumbure mudashoboye gusangira, mudasangiye amadini, mudahurije novuga kwemera nkuko abandi abavuga butumwa babidusaba babidutegeka. Yes, nkuno munsi rero nk'ico nanifuje ko twoyaga cyangwa ko twobashikiriza nk'amakuru menshi mwanifuje kumenya. Ni byinshi kumbere byarigize imisi bivugwa ku muhisi Karim Babel. Ni benshi bifuza kumenya ati mbega ni biki, mbega y'amahera bamutangira ko atakoze igikorwa yari yagenewe, mbega amahera yahereye hehe, mbega amahera yubageze hehe, mbega ubu byifashe gute. Babandi kumbure bari batanze amahera yabo barifuza kumenya kumbure irengero ry'amahera aho yarari. Yes, no munsi rero turaza kubiyaga tubaho kuri kuntu bimeze, mbega icyafashwe n'igiki, mbega amahera azokozwa iki, mbega azoja he, mbega bizogenda gute. Ni Bujayi TV cyakinyamakuru cy'amakibazanira, novuga amakuru ameze neza, amakuru atohojwe neza, amakuru novuga ya yandi muza mukeneye aza muri cyagiye bamwifuza. Kuri mikoro kumwe na Beni, novuga amasanamu n'amajwi mu muhinga bw'ivyuma muri make muri ko muherezwa na CK hamwe na Juma Magic Professional bako bavyitwaramo neza. Yes, gumana na Bujayi TV kugira ngo mumenye ukuri kuvyerekeye amafaranga Karim Babel, amafaranga yari atazwe kugira ngo umurundi mwene wacu aje kuvuzwa mu mahanga, umurundi mwene wacu kugira ngo abe agira amagara meza, ariko ntivyashoboye gukunda. Imana yarashoboye kumukunda kudusumbya. Yes, gumana na Bujayi TV muraza kumenya byinshi. Hari ku munsi wejo itariki 24 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020 mu masaha yo kumugoroba, aho umuryango wa Karim Babel, dushite kuvuga mama wa Karim Babel hamwe na mushiki wa Karim Babel uri kumwe na babandi bari bagiye hamwe mu ntumbero yo gusabira imfashanyo Karim Babel kugira barabe ko bo kwiza za miliyoni 60 bari basavye kugira ngo aje kwivuriza hanze. Ariko nkuko mubizi umugwayi yaciye yitaba Imana, nuko rero amahera yabaye agikora igikorwa yari yagenewe gukoreshwa, bica bisaba ko amahera aguma mu ikonti yari isanzwe arimwo. Kandi tubibutsa yuko amafaranga yari asanzwe ari ku izina rya Karim Babel. Kandi ikindi naco nta muntu numwe muri abo bantu bose nababwiye, haba mu Karim Babel cyangwa mushiki wa Karim cyangwa haba abantu bose bari bagiye hamwe kugira ngo barabe yuko bogira ikintu babandi bari boganije, novuga ikirori. Nta numwe yarafise uburenganzira bwo kuja kuyakura ayo mahera. Byasaba yuko haboneka nuvuga umuryango wa Karim Babel, haboneka na babandi kumbure bari bagiye hamwe kugira ngo basabire imfashanyo Karim Babel. Kandi tubibutsa yuko n'abarundi benshi bari bitanze kugira ngo barabe ko bukiza amagara ya Karim Babel. Haba ni benshi, haba bari mu mahanga, bari mu Burundi, harimo n'umwana nuvuga wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nuvuga umuhungu wiwe nawe nyine ari muri bamwe kumbure bari bagiye hamwe barabe ko bukiza amagara ya Karim Babel. Ariko Imana yarashoboye kumukunda kudusumbya, ntivyabaye bigikunda ko Karim Babel nuvuga bakiza amagara yiwe. Nuko Karim Babel yaciye yitaba Imana, ariko amafaranga yaciye aguma muri konti. Haravuzwe amajambo menshi cyane Karim Babel amaze kwitaba Imana. Ni benshi batanguza bari bibaza ati mbega amafaranga ko twari twatanze yuko Karim Babel murundi mwene wacu yaje kwivuza turabe ko yokiza amagara yiwe nawe nyine asubire kubaho nk'abandi. Ati mbega ko Karim Babel yitavye Imana, amafaranga gute, mbega bizoca bigenda gute, amafaranga azokoreshwa gute, mbega amafaranga bizogenda gute, mbega amafaranga azoguma ku muryango wa Karim Babel, mbega amafaranga bazoyashira. Nuvuga umugore wa Karim Babel, nuvuga kuko ndabibutse ko Karim Babel yarasize umwana afise n'umugore, ariko ntibari bakibana. Benshi bibaza mbega amafaranga ntibazoyaha umugore wa Karim Babel canke bazoyaca igice, amwe agende ku mugore wa Karim Babel ayandi bagende ku muryango wa Karim Babel, nuvuga mama wiwe na mushiki wiwe. Mbega bizogenda gute, amafaranga azogenda hehe, bizogenda gute, amafaranga azokoreshwa gute. Hakaba n'abandi bavuga ati mbega ayo mafaranga
ntibo yakoresha mu zindi nzira, nta bandi barundi bagenzi bacu basanzwe bagwaye bakeneye ifashanyo boja kubaterera cyangwa boja kubafasha kugira nabo nyene barabe ko bokiza amagara yabo. Ni benshi bavuze ama comment atandukanye, ni benshi basabye, batanze ivyumviro bitandukanye, ni benshi bavuze byinshi kwerekeye amafaranga. Ariko icyo twababwira tubahumuriza, tubabwira yuko amafaranga gushika kuri uno munsi aracari muri konte ya Karimba Bell. Ku munsi wejo rero nkuko twabibabwiye, n'umuryango wa Karimba Bell wifatikanyije na babandi n'uvuga bari basanzwe bahagarika ibikorwa byo gutoza amafaranga Karimba Bell kugira aje kwivuza. Bari bagiye rero kuri banke yari isanzwe irimo amavuga yugurijwe ku izina rya Karimba Bell. Bari kumwe na babandi bari basanzwe bahagarika ibyo bikorwa hamwe na muryango wa Karimba Bell. Bari bagiye rero barabiko amafaranga bo yakura kuri konti kugira ngo amafaranga aje gukora ikindi gikorwa ciza. Kumbure ni benshi batanze icyumviro cy'uko amafaranga yoja gufashishwa babandi basanzwe bari mu bitaro. Kumbure ni benshi murazi ko baba bari mu bitaro ko bakabura amafaranga yo kwigombora, baguma bari mu bitaro ko nyene gushikaho Imana yabibutse bakaronka babandi babagira neza, babagaruka ko bakabaha amafaranga yo kubagombora bakava mu bitaro bakaca kubandanya novuga imirimo yabo ya misi yose. Rero bavuze bati nta kuntu amafaranga yiguma muri konti tace ariko arakora, kandi tuzi yuko ari benshi bari mu bitaro kumbure bivuje ariko batararonka amafaranga yo kwikura mu bitaro. Reka rero amafaranga tuyakureyo tuje kuyafashisha abo bantu, turabe ko nabo nyene bobaho neza, kuko amafaranga ntitwoyaha umuryango wa Karimba Bell cyangwa ntitwoyaha uvuga ngo umwana wa Karimba Bell. Reka amafaranga aje gufashishwa babandi basanzwe bagwa. Nkuko mubibona ku masanamu tuko turabashikiriza, n'umuryango wa Karimba Bell je kuvuga mama wiwe hamwe na mushiki wiwe bari kumwe na babandi bari bagiye hamwe kugira ngo basabire imfashanyo Karimba Bell kugira ngo aje kwivuriza hanze. Ariko ku munsi wejo ntivyabe gikunze yuko kugira ngo amafaranga bayakureko, byace biba ngombwa ko bababwira akabagaruka ku munsi wa gatandatu bivanye n'ivyo banki yari yabasabye kuvyerekeye amasheki. Kandi murabizi neza yuko amafaranga yamaze kuba menshi, hari ibyo babasaba, ari impapuro babasaba bamufise kugira ngo ayo mafaranga bayabahe, kugira ngo amafaranga muyarutire neza. Byaje biba ngombwa rero ko banki babwira ko bazogaruka ku munsi wa gatandatu kugira ngo ayo mafaranga bayakureko. Turazi neza ni benshi bifuza kumenya irengero ry'ayo mahera, ni benshi batanze amafaranga, ni benshi baguma babaza ati mbega irengero ry'amafaranga arihe, kandi ni benshi mwantumye mumbaza ati Beni amafaranga gute, muzo dukurikiranire, muzo tubwire amafaranga yagiye hehe, byagenze gute, irengero ry'amafaranga rimeze gute. Ni uno munsi rero twashimiye ko tubaho umuco, tubabwira yuko ku munsi wa gatandatu ariho tuzobaha amakuru yose ameze neza kuvyerekeye amafaranga yaratanzwe kugira ngo mwene wacu, muvandimwe wacu, murundi wiwacu kugira ngo avuzwe aje hanze kugira ngo agire amagara meza nk'ayabandi bafise. Ariko ntivyashoboye gikunze nkuko ivyashoboye gikunda, nkuko mubizi Imana yaciye mukunda kudusumbya. Byashe biba ngombwa rero ko umuryango wa Karimba Bell uri kumwe na babandi bari bagiye kugira ngo barabe yuko Karimba Bell yoja kwivuriza hanze, bo mutoreza amafaranga kugira ngo Karimba Bell aje kwivuriza hanze. Bo turi cyumviro botora nuvuga umugambi wo kuyafata amafaranga ko ari yatanzwe kugira ngo afashe nuvuga umwana w'igihugu. Bavuga ati reka kumbure hariyo benshi bagwariye mu bitaro, bari mu bitaro, kumbure benshi bivurije mu bitaro bitandukanye, ariko bakabura bwa buryo bwo kwigombora, akabura bwa buryo bwo kwikura mu bitaro. Reka kumbure amafaranga ntaguma ari muri konti tace ariko arakora, reka tumbure tuje kuyafashisha abandi barundi bagenzi bacu ko ni benshi. Tubibutsa yuko hari hakenewe miliyoni 60 kugira Karimba Bell aje kwivuriza hanze y'igihugu cacu cy'u Burundi. Ariko nkuko mubizi Karimu yaciye yitaba Imana yamukunze kudusumbya. Ariko ico yibonekeje cyangwa ivyo twabonye cyangwa ivyo twiboniye twebwe nyene n'amaso yacu, byarabonetse yuko abarundi hagati yacu dukundana, dufite ubumwe, tubana hafi mu bihe byose, ha munezero canke mu babaro. Haciye haboneka imiliyoni zirenga 70. Biboneka yuko hagati yacu turakundana, n'urukundo rudasanzwe dufitaniye abarundi hagati yacu. Byo bavyiza cyane bibandanyije nkuko ko ni benshi bagwaye ariko bakabura uburyo bwo kwivuza. Byo bavyiza yuko ugo rukundo dufitaniye hagati yacu gobandanya, kuko nta muntu numwe azi ibiri imbere, nta muntu numwe azi ubuzima bwe bw'imbere yakiretse Imana yonyene. Bisaba yuko twogumana hafi n'umutima tweretse kuri Karimu, twowereka no kubandi. Ngira ko nshimira uwe wese yagize icyatanze kugira ngo barabe ko bokiza amagara ya Karimba Bell. Ariko nkuko mubizi Imana acimukunda kudusumbya, tugira ko tugushimira bimwe bivuye ku mutima. Uwe wese yatanze 100, uwe wese yatanze 200, uwe wese yatanze 1000, uwe wese yatanze amadolari, amafaranga y'agaciro. Tugushimira, tukusaba yuko umutima ufise, uwo mutima weretse ko ukunda igihugu cawe, uwo mutima weretse gukunda abarundi bene wanyu, uwo mutima weretse yuko ukunda umurundi mwene wanyu, muvandimwe wanyu, nuvuga musaza wacu, nuvuga
novuga umukuru wacu novuga umwana w'igihugu yateramisha benshi haba mu vy'amakomedi haba no mu ndirimbo tugushimira ku kwigoro wagize novuga kuri iyo ntererano watanze kugira ngo Karim Babel akize amagara yiwe Karim Babel kugira ngo ashobore kubaho nk'abandi ariko ntivyashoboye gikunze tugusaba yuko umutima ufise uzuwamane uwo mutima ufise uzuwamane uko nyene kuko ni benshi bakikwifuza ni benshi bakifuza yuko abantu babafasha ni benshi bakifuza yuko abantu babaterera ni benshi bifuza yuko bogira amagara meza ariko bakabura ababagaruka ko bakabura ababafasha twifuza yuko uwo mutima mufise muze mureke n'abandi ni Bujahi TV cyakinyamakuru cyo kibazanira amakuru ameze neza cyane amakuru atohejwe neza cyane tubibutsa yuko ku munsi wejo umunsi wa gatandatu tuzoba hari tuzoba turi kugira ngo tubashikirize novuga amafaranga kuntu azoba ariko aratangwa kugira ngo abantu basanzwe bari mu bitaro bari bagikwivuza ariko bakabura amafaranga yo kwirihira kugira ngo babarihire bave muri ivyo bitaro kugira ngo baje kubandanya ibikorwa byo guteza imbere igihugu cacu ibikorwa byo kwiteza imbere no kwiteza imbere imiryango yabo wari kumwe na Beni kuri mikoni ku masanamu n'amajwi yari CK professional ko bikora neza cyane ni cyakinyamakuru cy'amakikuzanira amakuru ameze neza cyane amakuru aba ari ku gihe amakuru yatohojwe neza cyane tuzosubira rero naho gutaha bye bye